Yesu nashimwe. Nuko rero nanje uko nabivuze ndasubiye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu, kandi ndashimiye Imana ko ivyemeye tukaba hano ngo dufashanye, kuko murazi ko ni vyiza ko tuza turafashanya muri uru rugendo. Yesu nashimwe. Ndashimiye Imana yuguruye bigakunda, kandi abo twasezeranye hariya abantumanye intasho muzakire mu rugo no n'abandongowe barantumanye intasho muzakire. Yesu nashimwe. Turashimiye Imana ibi bihe byiza Imana iduhaye, kandi dushimire n'abantu bose Imana yakoresheje duhereye ku bavyeyi bacu biyumviriye ko igikorwa nk'iki cobaho kugira ngo hategurwe inyigisho nk'izi zo gufasha ugwaruka. Mbega turabashimiye. Turashimiye abantu bose bitanze kugira ngo igikorwa kibe bikunde, kandi ndafise ivyizigiro yuko uyu mwanya tugiye gufatira ngaha ufise ivyo uza kubaka muri twebwe n'ivyo uza gusambura muri twebwe. Yesu nashimwe. Ndagomba ndabibutse kugira Mose abico yabaye byasabye abacteurs batatu. Nimba tuvuga Mose tukabona iki yamaze muri Isirayeli, ntivyapfuye kwizana. Tubwira yuko Mose akiri muto. Yesu ashimwe. Umuacteur wa mbere yatumye Mose abico yabaye ni Imana yari ku mugambi. Imana ishimwe. Ni Imana ubwayo yari ifise ico yamuteguriye ko azoba. Yesu ashimwe. Ariko bwa kabiri turabona kiri muto cyane. Bibiri ivuga ko Mose ngo yanyegejwe n'abavyeyi. Nibyo? Mu gihe abandi bana bariko barabica, abavyeyi baca ko umugambi wo kumunyegeza bamutegurira ngo agaseke bamunyegezamo. Imana ishimwe. Turashimiye Imana ko dufise abavyeyi bariko baratunyegeza. Mbega turabashimiye. Ibi bintu byose biriko biba kugira ngo munyegezwe, kubera ibiriko birica abantu birahari. Yesu ashimwe. Ariko Imana ishimwe, ibi bihe biriko birategurwa, aya maprograma ariko arashigwaho ni kugira ngo gwaruka runyegezwe. Uko shetani murabizi ko agomba kwica akazoza kawe, akwicira muri kubu. Ivyo murabizi mwese. Nakeneye kuguteba ko mu bizokurikira. Murazi ko wa mubivyi kugira ngo ahindura umwimbu yishi imbuto ngo yabivyiki ugwafu ngo asharagirana. Shetani arazi yuko ico umuntu abiba ari cyazogirana nico azokwimbura. Yesu ashimwe. Mose rero ngo anyegezwa n'abavyeyi. Abavyeyi baramunyegeza. Mu vyatumye Mose abica Imana yabaye harimo uruhara rw'abavyeyi. Imana ishimwe. Turashimiye Imana ko twaronse abavyeyi b'impwemu bashobora kutunyegeza. Amen. Nuwo batagira umuvyeyi yo mufasha muhira, ndashima Imana ko mwishengero twaronse abavyeyi. Yesu ashimwe. Umuacteur wa gatatu yatumye Mose abico yabaye ni Mose ubwiwe yagize amahitamo meza. Amen. Kuko murabizi ko naho bo kunyegeza urashobora kubihakana, urashobora kuvyica mu mahitamo yawe. Yesu ashimwe. Ariko Imana ishimwe. Imana dufise ko umugambi mwiza. Turashimiye Imana ko dufise n'abariko baradufasha, ariko kandi wumva uruhara rwawe nawe. Mose ngo harageze igihe nawe arahitamwo, agira amahitamo meza yamugize ico Imana yagomba kwabo. Yesu abahezagire. Ngomba mbandanye n'inyigisho y'uno munsi. Ngomba nisigure to murashobora kuba mubona umenga ico twabandikiye kuri invitation sico kiriko, ariko nticyahindutse muza kubisangamo. Muriko muranyumva? Muza gusanga biri muri kinyene ntibibatangaza. Icya kabiri ngomba nisigure ko nari nagerageje kubishira mu Kirundi mugasanga hari ibintu bitanyoroheye, mugabo nta kibazo ndabisigura mu Kirundi. Nibaza ko tutahurana. Yesu ashimwe. Noneho mu nyuma navuye impumurizo bambwiye ko ahanini tufise ugwaruka rwo mu mashuri muri za kaminuza hehe. Yesu nashimwe. Abongira ngo nta kosa rinini yanda bafise ko turaza guhuza. Imana ishimwe. Tugomba tuvugane ikigo uyu munsi tugiye kwigira hamwe kivuga ngo
nubaho gute mu buto bwanje kugira ngo ejo nze ngire kazoza keza. Yesu ashimwe. Ni bande bipfuza kuzogira ejo heza mugira uko? Amen. Imana ishimwe. Kandi aha kera cyari kivuga ngo comment vivre sa jeunesse, ariko mu nyuma navuze ngo comment vivre son présent, kuko aha twese n'abantu bakuze n'abatama muri ngaha murafise ejo hanyu, kandi murabizi ko uyu munsi ushobora kuvyonona, ejo hawe hakaba habi, sivyo? Murabizi ko umuntu ashobora konona ibintu mu butamu. Ibi rero n'utarugwaruka arabikeneye, kuko ndamaze kubona ko umuntu ashobora kugera mu myaka iwe ya nyuma akonona ibintu ibyo atakoze kera. Yesu adutabare. Birabaho. Muri aya majambo turaza kugerageza duhuze, turabe isano riri hagati y'inyifato y'uno munsi n'ico uzobejo. Yesu nashimwe. Turaza kuraba ihuriro, isano riri hagati y'uko ndiko nditwara uyu munsi n'ico nzoba ryari ejo. Twohamagara abantu tuti abantu mukeneye ko tubasengera ngo ejo muzogire ejo heza. Ndabizi ko mwese mwofukamo. Mugabo turaza kuraba mu vy'Imana si ibintu by'uko bayemvye amaboko hejuru yawe gusa. Hari gihe Yesu akubwira ivyo ukora. Murazi ko Namani yavuga ngo narinzi ko aza kuza kayemvye amaboko gusa nkasanga ibintu byaheze, ariko murabizi ko Elisa yamubwiye ati mubwira aje muri Yorodani akora ivyo ndamubwiye ko akora. Amen. Ukaba ugomba ko ejo hawe haba heza, ugomba kumenya inyifato ukeneye kugenderamwo no munsi yariyo. Yesu nashimwe. Turashaka gutegura urwaruka ruzogira ico rumaze ejo, abantu bazogira ico bamariye ishengero, igihugu n'imiryango yanyu. Turaza kubereka muri izi nyigisho ingene iyo umuntu yisamaye ko yica ubwiwe akicira na twebwe twese badusisha twizeko. Yesu nadufasha. Igihe Samusoni yonona ibintu ntiyigiriye nabi gusa, yagiriye nabi n'ihanga ryose rya Isirayeli ryari mwiteze ko nk'umutabazi. Mwagwaruka muri aha nje kubabwira ko ejo hari ikintu Imana ibiteze ko, hari ikintu ishengero ribiteze ko, hari ikintu abavyeyi banyu babiteze ko, societe irafise ikibarindiriye ko. Yesu nashimwe. Ivyo rero muri izi nyigisho turaza kuraba ingene tutogwa mu masanganya yo mu rugendo azotuza kuba ikimana yagabiye ko tuba. Yesu nashimwe. Muri iki kigwa turaza kuraba uruhara rw'umuntu, ico nita mu gifaransa la responsabilité. Mbe wowe usabwa iki kugira ngo vya bindi Imana yavuga bize bigushikeko? Usabwa iki? Jewe nanje dusabwa iki? Jewe nawe dusabwa iki kugira ngo sinze mpushe umugambi w'Imana? Ko turaza kubiraba mu mwanya uza gukurikira. Hari ibintu bitubako abantu bose bagasha bavuga ngo n'ubugombe bw'Imana kandi atari byo, ariko kubera hari ibintu wononye bitahuje n'ibyo Imana yari yarateguye, twaratubesha ngo n'ivyo Imana ya no, ngubu n'umugambi, ngubu n'ubugombe bw'Imana no. Yesu nashimwe. Turabire hamwe amajambo y'Imana mu gitabo cya Daniyeli igice cya 1 ku murongo w'8. Hari uwo dusomera? Mwebwe mu rugwaruka mwihute mudusomera ayo majambo muze muradufasha. 1 ku murongo w'8 havuga ngo havuga gute? Maze Daniyeli agira imigabo mu mutima kutazokwihumanisha ivyo kurya vy'umwami canke igiturire yuhira, nico catumye yinginga uwo mukuru w'inkone kugira ngo ntiyihumanye. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Daniyeli twama tumuvuga tukavuga ngo Imana ya Daniyeli nanje niyo nzosenga. Daniyeli turamuzi ikintu yamaze mu gihugu, turazi ko ari mu bantu batumye n'amategeko mu gihugu ahinduka kubera inyifato bagize. Niba dukora akaroro keza tworabi.
Imana ishimwe. Turaza kuraba kugira ngo abo bantu babico babaye ingene nabo bitwaye. Dusome kandi Timoteyo wa 2:20 murongo uravuga ngo umuntu niyiyeza akitandukanya niki nivyo haruguru yari yadondaguye ivyo ari byo turaza kubiraba azoba. Imana ishimwe. Azogirana azoba igikoresho ciki cicubahiro kigiriranye neco ikimazi. Imana ikaba fier de toi. Amen. Ubwa gatatu turabona hariya muri Mariko 11:2 ndiko ndashaka kubanguka hatubwira indogoba Yesu yagendeye ko Yerusalemu. Yesu ashimwe. Iyo ndogoba Yesu yayigendeye kugira ngo ashike Yerusalemu. Mbega murashaka ko Yesu abagenderako? Amen. Iyo ndogoba hariho profesi, hariho ubuhanuzi bwari kuri yo. Nagomba mbwira abantu mwese muri ngaha hari ikintu Imana yabavuzeko. Imana ishimwe. Naho toba wararonse abavyeyi babikubarira nka Samusoni, nagomba ndaguhumurize. Twese hari ikintu Imana yatuvuzeko. Imana ishimwe. Ariko ntivyabaye kubera ifise ico yavuzweko. Igihe Yesu yatuma bajya bigishwa kuja kurondera irya ndogoba, yarapreshije aravuga ngo murabe indogoba atawigeze kuyigenderako. Amen. Indogoba yizigamye. Imana ishimwe. Ndijena nariyumviriye ibyabaye kuri irya ndogoba ingene ngira yarahakaniye abandi bose baza kuyicarako. Yesu ashimwe. Kugira ngo Yesu azogirene, kugira ngo Yesu azoyicariko. Yesu yarapreshije, yaravuze neza ngo mugende ngo murabona indogoba atawagizene atawigeze. Yesu ashimwe. Atawagizene atawigeze. Muyandi majambo irya ndogoba yarimye ibitugu abandi bantu kubera yariteze ko Yesu azoyicarako. Turakeneye abantu bazi kwizigama kuko bazi ko Yesu azobakenera. Yesu ashimwe. Abantu bazi ko Yesu arabakeneye. Mbega muravyumva? Aho mwemera ko Yesu abakeneye. Imana ishimwe. Abandi bantu tubona hariya muri Luka 14 havuga ngo ninde muntu agomba kuba ku mutara muremure icyo wifuza kubejo ngo niyicare yiyumvira ibizokuzuza. Nagomba mbwira abantu muri ngaha twaje kwicara dukore devi. Amen. Dukore iki? Dukore devi yico tugomba kuba ryari. Amen. Turabe ico bizodusaba, turabe bizontwara iki kugira ngo nzobe cyakira Imana igomba komba. Yesu ashimwe. Mu Bakorinto ba mbere 9:25 haravuga ngo iyo umuntu arushanywa, amen, ngo yitegura muri bingahe. Musomye mu zindi ndimi haravuga ngo ujya muntu yiteguye ngo yiha amategeko wenyene. Amen. Yihiki yiha amategeko wenyene, ntakigira kuyishengero ryamuhaye gusa, ahubwo wenyene arafise amategeko wenyene yiha. Nagoma ndababwire mwabantu mwe, ndashaka ko murengana urugezo rwo kubaho mutunzwe n'amategeko mwahawe, mushike ku rugezo kuko mwiha amategeko kubw'icyo mushaka kubejo. Imana ishimwe. Urugezo guko mwebwe nyene mwihiki itegeko gico mushaka kugirana. Jewe bugi hari ibintu bikunda jewe ndiyumvira ngo ikintu kitwereka ko umuntu yakijijwe, yakiriye agakiza. Iyo agakiza kakwinjiye neza, amategeko ntaba kiva inyuma ava imbere. Turiko turajana. None mwebwe ba Daniel ninde muntu yababujije ngo ntibagiye kubya abandi bariko barajya? Ninde yabibabujije? Nibo nyene. Kubwico bagomba kubejo, nibo bihaye itegeko bavuga bati bitwebwe ntitubijamo. Je ndibwira ko naho bari kubiyata bariko bahagarika. Muriko muranyumva? Bibiliya ivuga ngo byose turagizene, turavyemerewe, ariko si byose bitugirira iki. Si byose bishobora kutugirira ikimazi. Umuntu w'Imana wenyene iyo agakiza kamaze kwinjira muri wewe, agakiza karagera igihe gatangura kukwempoza amategeko konyene. Amen. Konyene kagategeka muri wewe. Madamu barabizi. Iyo umufasoni asamye inda
Yesu ashimwe. Inda ubwayo uko ikura itangura gutanga amategeko yonyene muri wewe. Abadamu muravyumva ivyo niko ndavuga. Ubu setefasi amategeko ntakivi. Wara wambara ubuhuzu bugufata indi indani nakubwira ngo ubuhuzu ntumukijana kuko inda yagize nde. Nta muntu abikibi abikubuza. Nimba waho rugenda ugasimba imyonga ubu ntukisimba kuko itegeko riko riva he. Ririko riva. Riko riva indani. Niho biriko birava. Cyagezwe n'ikivi inyuma kiva he. Kiva indani. Hari undi mupolisi ari he. Amen. Wahora wiyambika ubuhuzu bumeze ukuntu mw'abantu mwe ntitubashobora nta mategeko tukironka tubaha. Ndasabye mpemu yera akorera umutima yanyu ashikaho nyene atanga amategeko. Muriko muranyumva? Hari n'igihe bishika yanda ikakubuza n'ivyo wahora urya wabikunda setefasi ukumva birakubihiye nta kindi cyabitumye. Abandi bose barabikunda mbwa ikintu kiri muri wewe kiroko kirakubwira ngo ivyo ntukibijya. Mbega turafise abantu nk'abo muri iki gihe. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Yonye umuntu iyo byamugoye akubwira ngo ivyo twe ntababitubujije si ababikubuza nico ufise muri wewe. Imana ishimwe. Bibiri ivuga ngo abo bariyempoza bariha amategeko bonyene barishingira ivyagezwe bakavyiha ata muntu abibahaye bakavuga ati ico tugomba kuba ejo ntikitwemerera kwitwara nk'abandi. Imana ishimwe. Ukaba amategeko yagumya vinyuma gusa ndafise amakengo kagakiza kagize ikibazo mu mutima wawe agakiza kukuri karatanga amategeko muri wewe. Yesu ashimwe. Hariya mu bacamanza 13 ku murongo wa 12 hatubwira ku musore yitwa Samson yavutse. Hari ubuhanuzi bwavuzwe kuri we. Imana yaravuze ku buzima bwa Samson. Iravuga icyo azoba, iravuga n'umugambi Imana imufise ko, iravuga ko ari wazotangura gutabara abisirayeli bakura mu maboko y'Abafilisitiya. Amen. N'abantu muri ngaha munkundinde bamenyeshe mwebwe mwese nta muntu n'umwe yabayeho kugihamana. Yesu ashimwe. Mwese mwabayeho ku mugambi wiki. Muravyemera? Ushaka ube wavutse bagutaye mwibarabara. Ugombe wavutse kuri maraya. Ugombe wavutse kuri inde sikazima wabayeho. Uriho ku mugambi wiki. Imana yarashatse kubaho. Yesu ashimwe. Muriko muranyumva? Hari ikintu nkunda kuvuga reka nundi agisubiremo. Ndakunda kuvuga ko tout mariage n'est pas la volonté de Dieu, mais toute naissance est la volonté de Dieu. Nubwo abantu bashobora kubana mu bidaciyemo nta muntu abaho Imana itagizene itabishaka. Murabyumva? Umunsi umwe Dawidi yakoze ikosa ahitana umugore wande wa Uriya. Ntiryari kosa. Mbega murazi umwana yavutsemo yitwa ntabwo kuba Dawidi guhamagara Batisheba ntiwari umugambi w'Imana ariko havutsemo. Amen. Amen. Ndagufelicite ko wabayeho. Imana ishimwe. Nawe ni wifelicite vraiment. Uti Imana ishimwe ko ndiho. Amen. Byukuri Imana ishimwe ko wabayeho. Uko byagenze kose uzovuge ngo usigaze Imana yashatse ko mbaho. Kuriho rero Bibiri ivuga ngo ikintu cyose Imana yagishizeho kugira kugira icyo kimara. Umuntu wese yabayeho ngo Imana imufise kwiki umugambi. Alors Samson avuka Imana yamaze kudefinisa. Ndasabye mu nkurikirane turiko turiga. Yesu ashimwe. Kandi mbere sinzi ko bababwiye muze muranandika biraza kubafasha. Nibyo? Samson yabayeho Imana yamaze kudefinisa icyazoba. Nibyo? Abantu mwavutse abavyeyi bayo babwiye mutarike turara. Canke bazi ico muzoba.
bariho. Ariko mwiyumvire Samsoni ubuntu yari yaragiriwe. Munkurikirane icyo niko navuga ngaha. Ngoma ndabereke ingene umuntu ashobora kuba guhabwa ama opportunité akayonona. Samson avuka abavyeyi amaze kucenge, abavyeyi baramubwira. Ariko imbere yaho abavyeyi barabaza Imana bati mbega uyu mwana tuzogirana, tuzomurera dute? Ntituri mu nyigisho z'abavyeyi kuko nabo barafise responsabilité kuca abana babo bazoba. Baravuga ngo mbega uyu mwana tuzomurera dute kugira ngo azobe kimwe bavuga ko azoba. Amen. Nibyo Imana irababwira ingene uwo mwana azobaho, ko azokwirinda gukora ku kintu na kimwe kigize gihumanye. Arabwirwa ibintu byinshi biraba. Samson akivutse kubera ivy'Imana igomba kuzoba, yaciye iguha n'ibikoresho by'icyo uzoba, équipement spirituel, imushiramwe amatalent, les capacités, ingabire zidasanzwe. Imana Samson atangura kwiyumva, agahura n'intambwe akagirana tabagura. Samson agashobora kwegeranya imbwebwe amajana, ukuntu yabigenza nakonze. Mugabo murabona ko yari amakapasite yatanzwe n'iki, amakapasite Imana yari yamuhaye. Mwabana ko murankurikirana ngaha, mu byo mvuga hari gihe mbwira abantu gufata neza ivy'Imana yabahaye, ingabire bafise. Ariko kandi harimo no kubamenyesha yuko ingabire ufise atari garanti yakazeza imbere yabo ni wavyitwaramwo nabi. Samson atangura kubona yuko ingabire afise ari garanti icazoba, yitwara nabi, atangura gufata ivyagezo vy'Imana arabikandagira, agahitana umugore w'umufisitiya akaza akamutora. Kandi rero muri siyanse y'Imana n'igitangaza, Imana ifite ukuntu ikwihanganira. Samson akararana na Maraya, bararanye buke agahura intambwe, abafisitiya bakaza akumva ubutsi buracyari, ati nta ngorane. Samson atangura kuvanga lo péché lo sacré, atangura kuvanga ibyaha, akabona yuko ataco bitwaye, ashobora gucumura inkomezi z'Imana zikagirana zimukamugumako, kumva ko ateri korasi nta ngorane, ntibyagiye icyo ryagumyeho. Ariko demain après demain icyaha kizoguta mu manga. Yesu nadufashe. Ndaza kumuvuga ko Samson, ndabereka ingene umuntu ashobora kwica akazoza kiwe kandi Imana atacitakoze ku buzima bwiwe. Amen. Yesu nashimwe. Nagomba gusigura ry'amajambo yo mu ntango kuko ni yagiye kudufasha mu biza gukurikira byose. Yesu nashimwe. Icifuzo dufise muri izi nyigisho, Imana igufasha ntuzuyihemukire kuco yakuvuzeko. Amen. Ntuzuyihemukire natwe ngo duhemukire kuko icyo yakuvuzeko natwe kizodufasha. Nibyo nababwiye ko iyo umuntu yononye ibyiwe ntavyonona ku buzima bwiwe gusa, avyonona no kuri twebwe twese. Amen. Tuandanye mu bigize ikicigwa, turaza kurabira hamwe imvozi ikicigwa, turaza kuraba intangamarara, turabe mbega ndaza kugishika ko ni iki twita kuroranirwa mu buzima. Mbega kuroranirwa ni iki? Kuko ibi ndashaka ko mubitahura, kuko turi mu minsi abantu bafise icyo no kwita une mauvaise perception, cyangwa kubona nabi kumererwa neza cyangwa kuroranirwa. Arico gituma abantu bafata amayira yose ashoboka, kubera twibaza ko kuroranirwa gufatiye ku bintu materiel. Turaza kubiraba, turaza kuraba les mauvaises perceptions de la réussite, ico ingene tubona nabi kuroranirwa mu buzima. Turaza kuraba kuroranirwa ikimana ibyita manuka. Turaza kuraba bimwe mu bijyanye no kuroranirwa, turabe n'ibinyoma bimwe bifatiye ku kuroranirwa canke kunanirwa mu buzima biva kuki. Turaza kubona ko hari abantu bavuga ngo bya bindi bavuga ngo Imana nivyanteguriye,
nkaho umenga Imana yarateguriye bamwe esheke abandi bategurira resite. Hanyuma turaza kuraba ibintu by'ukuri, tumaze gukuramo ibinyoma tuza kuraba by'ukuri, ibintu by'ukuri bituma umuntu agira akazoza kabi. Hanyuma turaza kuraba ibintu ngenderwako bituma umuntu ashobora kuba wikimazi, ego ashobora kugira akazoza keza. Ubona no bandanye. Vous êtes intéressé? Ok, bon appétit. Ok, tu avances. Alors, intumbero y'ikicigwa ubwa mbere no gukura uruhuni ruri ku maso, kuko mu bintu natahuye nuko mu bigwanishwa bikomeye Shetani akoresha, kigwanishwa ca mbere Shetani akoresha kutamenya. L'ignorance ni kigwanishwa ca mbere. Bibiri bivuga ngo abantu banje bishwe no kutagirana no kutamenya. Nagomba ndababwire ko ahantu hose udafisemo ubumenyi niho hantu hambere Shetani agufatira. Icya kabiri ni kugira ngo tubahe ibikoresho bizotuma ejo kugira akazoza keza. Ubwa gatatu, ntidufate minwe minenegwe amahitamo yacu yo muri iki gihe ngo twibaze ko atacazotugira ejo muri kazoza. Cyo kintu muracumva? Ntituvyite ngo ntacyo bitwaye, ngo naho nitwara uko ariko kose. Mwabonye ko Samson ngo yaguma yibaza ngo ntacyo bitwaye, bizoguma ari kwa kondi. Manuka kurinda abantu kwicuza nk'ingaruka ziva ku kutamenya canke guhitamwo nabi. Uwundi yavuze ngo nimwafata ibarabara ry'ukwiryohera canke ry'ukwinezeza ryitwa je m'en fous, rirabaho. Avuga ngo ibyo bavuga bira, uzohereza mu gisagara muri village de Homor, igisagara cyo kwicuza cyitwa ngo iki? Ni wafata ibarabara rivuga ngo je m'en fous, bavuga batavuga biragirana. Samson abavyeyi baravuze bati uwo muntu uzanye sivyo bireke. Twe turazi bigezweho. Je m'en fous. Imana idufashe ntiyagira abantu bavuga uko muri twebwe. Ndiyumvira umunsi bariko baramuzungurukana, Abafilisitiya bose bakoranye, yabaye l'objet de divertissement. Ndibaza ko muri we hariko haravuga akantu kuvuga ngo si je savais. Yesu adufashe. Aho bantu nawe ndahipfurije. Hasi si je savais. Nibyo? Yesu nashimye. Muri aya miga ndifuza yuko dushikana ku abantu birashoboka ko ari abantu bakeneye kugira demi-tour, bakagira demi-tour ku mahitamo mabi bariko barafata kubwo gutahura. Yesu ashimwe. Amen. Naranezerewe muri iyi minsi nyene y'imikeye. Umuntu yariko arakurikirana inyigisho zari ku marezo sosio nkuko nyene. Yesu ashimwe. Hari umuntu rero bariko baravugana ibintu abona ko ubwo rugendo bariko baragirana nk'abagomba kuzobana, abona ko riko ruramuta mu vyaha mu manga. Arambwira ati Imana ishimwe natahuye, ndahagaritse urugendo twariko turagirana n'uwo muntu. Imana ishimwe. Imana yodufasha kubwo gutahura ukagira demi-tour ku bintu warimo bidahuye n'umugambi w'Imana. Yesu ashimwe. Tubandanye. Mu ntangamarara umuntu umwe yavuze ngo l'homme ne peut rien sans Dieu et Dieu ne fait rien sans l'homme. Umuntu umwe yavuze ngo
imana umuntu ntacyo ashobora adafise imana, ariko kandi n'imana igihe cyose ikora ikeneye iki? Partenariya. Paulo yavuze ngo imana turagirana, turakorana. Kubera iki? Ibi ndabivuze muri cya kintu twavuga cya uruhara rw'umuntu muki mu mugambi, uruhara rw'umuntu mu mugambi w'Imana. Ndaza kuhashika kubibona, hari kinyoma kiri mu bantu tukibwira ngo ko Imana yabivuze bizogirana, bizoba gusigaza Imana yagizere. Mwasomye gute muri Samuel wa mbere igihe yari yonone ibintu, Imana yavuze ngo nari naravuze ngo ariko noneho birakagirana, biragahera. Urashobora kubutunza amagenda y'ibintu Imana yakubariye, warakoze kubyandika, ariko bijya gusa ntibigizere, bijya ntibihagije. Ongera ko n'ibyo Imana igusaba, kuko Imana turagirana, Imana turakorana. Amen. Ndababwire, ntabwo abantu bazoja muri gihonomu kubera Imana ibishaka, bazoja muri gihonomu Imana itabishaka, kubera abantu bankiye iki, kubera umuntu yankiye Imana. Muriko muravyumva? Ndashaka mutahure, mutaza muravuga ngo ibi nivyo Imana yagizene, yateguye, ngo ibi nivyo Imana yangereye. Ndashaka wumve uruhara rwawe mu mugambi w'iki. Ndagomba wumva uruhara rwawe. Turaze kubiraba, ntituri ico turi kubera umugambi w'Imana gusa, turi ico turi kubera amahitamo twagize par rapport y'umugambi w'Imana. Yesu ashimwe. Icuru uyu munsi kigizwe n'amahitamo bahise, kandi kizobejo kizoba gifatiye ku mahitamo uri kuragira uno munsi. Imana ishimwe. Muri Kristo Yesu twese twateguriwe kugirirwa neza. Muravyemera? Iri ndabivuga kandi yahamuye. Habanje yahamuye vraiment. Biranze kumenga ntacyo bazovamwo. Muri Kristo Yesu uri umukandida. Amen. Uri umukandida wo kugirirwa neza. Imana ishimwe. Ni wifelicite vraiment. Imana ishimwe. Tu es le candidat. Uri umukandida kubona kugira neza kw'Imana. Imana yaduteguriye. Murabizi ko muri Yeremiya havuga ngo kuko nzi iki ivyiyumviro mbiyumvirako ko ari ivyiyumviro vy'iki vy'amahoro atari iki. Mu Gifaransa havuga ngo muri projet. Ndagomba mbwira umuntu ari ngaha, tu es le projet de Dieu. Amen. Uri projet y'Imana. Muravyumva? Nico gituma Imana fuhira, kuko tu es le projet de Dieu. Imana iragufuhira cyane. Muramaze kubona n'umuntu yaguze parcelle arifise ko projet arayizitirira, ntihagire umuntu apfa kubera ni projet. Ariko dutegerezwa kumenya ko kugira dushike ku Imana yavuze ku buzima bwacu, hari ibyo tugomba gushira mu ngiro kugira ngo dushike ku mugambi w'Imana. Ndashaka ndababwire yuko bavuga ngo c'est la direction qui détermine la destination. Nibyo. Inzira uhaye urafata niyisigura iyo uzoshika ryari. Ko mutanyishura. Inzira uhaye urafata irasigura iyo uzoshika ryari. Aho kugira ngo uri ufashe ibarabara ryo mu Rumonge, ugeze hajya mu Ruziba ugenda ugira ngo urakeneye bavugisha banza kukubwira ngo uko niko baravuze ngo mu masaha 3 za kuba wahise mu Rumonge. Hari abavugishwa bakenewe. Inzira uhaye urafata iravuga ko ufashe ibya Gitega arakeneye abavugishwa bamubwira ngo uzoshika. Nicyo gituma hariho n'ubuzimire bwinshi mu bintu by'impemu, abantu bakubakira ku buhanuzi gusa mugabo atari ko baranyine bariko baritwara. C'est vrai? Imana yaravuze wumvise bimwe gusa kutumva n'ibindi. C'est la direction qui détermine la destination.
naho twosenga gute ntituzopfa tubivye ibiharagi ngo twimbure ibigori. Bibiri ivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azogira. Abantu muzi gusenga murasenga turabe ko muhindura imbuto. Ibyo ni itegeko ry'Imana. Mu bintu Imana yashinze yavuze ko icyo umuntu abiba nicyo azogirana. Ntushobora kwitwara nabi ngo witegeko ejo uzoba umuntu mwiza. Nibibaho. Uzoba mubi kuko ni kuri kuritwara. Yesu adufashe. Manuka. Ikindi ngomba kuvuga muri aya majambo nabivuze kuri Samson, quelles que soient les opportunités washizwe imbere, ivyo ubuntu wagiriwe cyangwa amahirwe wo bubona imbere yawe. Ago umuntu afise ibintu byinshi yishima ati papa shaho jewe naho ari undi ngo yahora abwira abana bari kumwe aterega abashamwe naho mufite na je papa raransengera yo tajewe papa ransengera ntiyakora amasengesho yaso akora ingingo ziwawe nibyo. Nene mwumvise Samson ngo abavyeyi ntibamusengeye. Ndababajije abavyeyi ntibamusengeye. Abantu bose abavyeyi bakoze Imana mutariki. Tarika vuba mushima Imana muna mutagire ubuntu. Reka. Imana ishimwe. Mwaragiriwe ubuntu. Mwabonye mwavyonse mu mabere ibyo gukizwa. Namahitamo yawe. Tadura quelles que soient les opportunités. Aho ni mu nkemo no mu byo bw'umubiri hari umuntu yiyumva ati jewe vraiment ndi umwana wa naka. Navyo no mu mubiri abantu barafite ibyo birata sivyo? Navyo ntibihari. Vuga ati vraiment jewe kazoza kanje ni garantie parce que mon père niki, papa niki, mama niki, tuvuka mu muryango uyu. Quand même. Nawe no naho ibintu byogenda gute ejo ni garantie ninde yaguhenze. Gusa turaza kusinzi ico wita kazoza keza. Urashobora kuba ufise ikindi kibazo cyo gutahura mbega kazoza keza niki turaza kubishikako. Ndashaka kubumvisha yuko les opportunités ibintu byose wirata kufise imbere yawe nk'ama opportunité niyo witwara nawe urashobora kuvyonona byose. Ariko kandi ngomba mpumuriza umuntu naho umenga ntugiriye wajuva uri sans adresse, nagomba ndaguhumurize ko sans adresse muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Muni mushima Imana ko mwaronse adresse murinde. Agobra. Abantu wamenga ntugiriye tuje tuva, ndashima Imana ko twaronse aho twavuye muri Kristo Yesu. Amen. Muri Yesu turafise kazoza. Aha ndashobora kubabwira hari abantu isi wamenga yararojese yataye wamenga ntacyo bazovamwo ariko baca baragenda bifatanya n'Imana. Amen. Baca barifatanya n'Imana. Imana bayigira aho novuga abantu agapfuvyi kitwa Esther. Murabizi mu Kirundi hari imigani bavuga ngo imfuvyi ntigirana. Imfuvyi ntiyibarura. Ngaho wavuye ntihagirana. Ndaguhumurije muri Kristo Yesu aho wavuye hagirana. Imana ishimwe. Umuntu wamenga ntagiri yava. Agahungu bari barahindiye mu ntama. Avuga ati wewe. Nabakuru we bakamuraba ati wewe je muri bwa butama bwawe wewe. Imana yaramugize umwami w'Abisirayeli. Amen. Vuga uti jewe na Yesu turi benshi. Amen. Jewe na Yesu turi benshi. Nivyo. Nagomba gutera intege. Ikibazo cyo kujya umutima ngo baguhene ngo akubwire ngo ntacyo uzovamwo urababwira uti ndagifise. Bibiliya ivuga ngo nuko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abagizene ababaye cyane mwagisha ibyagari ibyakera bihise. Amen.
ndabibutse ko pasika muri Isirayeli igihe bagira pasika uwo mwaka uko kwezi kuze kubabera ukwa mbere bisigura ko iyo turiye pasika ari we Yesu tuba dutanga ubuzima bushasha muri Kristo Yesu. Amen. Pasika yavuze ngo uko kwezi kuze kubabere ukwa mbere nukuvuga ibya kera biragizeni dutanguye bishasha. Imana ishimwe. Ndabaremesheje nico gituma tubona abantu bamenga isi yarahevye ntaco bazovamwo, abantu sans adresse menga ntibagira iyo baje bava baca baragenda bari matanya n'Imana. Umuhungu umwe yitwa Yabesi umunsi umwe arabona ko aho yavuye atamworohereza kuzogira icavamo. Bibiri ivuga ngo yamuvyariye mu magogwa menshi kugeza hamwita izina rihuye n'amakondisiyo yagizene yavutsemo. Yitwa nde? Yabesi. Iryo zina ryasigura ko atagira yava niyo ngo yamuvyariye mu magogwa menshi, ariko Yabesi amaze kumenya Imana. Amen. Yesu ashimwe. Yabesi arahakana ko akwikiranwa n'ibyo mu nzu kwande kwasi, aravuga ati Imana nyagurira iki niko ndavuga ibi bintu muvyumve mw'abantu mwe ndaza kubishika ko mu kanya kaza turi mu gihe abantu bariko bari matanya n'ibindi bintu bibaza ko ari byo bizobagira abakuru. Nivyo ko mutanga ishuri abantu bariko bari matanya n'ibindi bintu kanaka biruka inyuma y'ibi nibi kugira ngo yumve ko yitwa ko ari quelqu'un bakubahe, kandi hano ngaha vraiment arashobora gusanga ivyimviro nk'ibyo. Hano tuko turavuga ivy'Imana uvuga ati tusha woteba muri ibyo hagiye cyuzovamo. Amwaza ko byoroshe abantu bariko bariruka hirya no hino turaza kubishika ko kubera mufise ikibazo cyo kumenya quelle la vraie réussite niki. Nagomba ndemeshe umuntu ariko arifatanya n'Imana. Amen. Erega murabona abantu mufise igicapo kibi ku Mana, abantu barimviye ku Imana kugendana n'Imana ari kugorerwa mu isi ikagufungirayo, nibyo ikakugaranira ukagorerwayo, hanyuma twahita turirimba ngo aheza mu isi na twarahebye. Cyo gituma turirimba indirimba ngo Mana ngibi byose nawe ugomba kabireka ngo mugabo ukazompiki. Ninde yo twemeza ko yobireka woshikayo? Est-ce que vous même nous rassurez? Réellement twemeza ko hamwe byorekwa woshikayo? Mbega mufite ikibazo gikirwa Imana yabikwimye nabyo. Igihe Yosefu yarungikaho bavukana yabarungikanye ibintu mbwa ngo abaha nibizobatungira mu nzira. Mbega ntituri mu nzira? Yosefu yaramenye ko mu nzira bazokenera arabibarungikana. Ndagomba mukundisha abantu Imana vraiment. Mureheze murabwira abantu ngo urumva ngo hatwebwesha, urumva abantu kubera baca baguma babwira abantu ngo hatwebwe mugabo abantu utonuku. Cyo gituma indirimbo zose vuga ko tuzonezerwa tugeze mu ijuru, mwisi no kugorerwa aho tukazojayo. Muranyumva neza siko ndabigisha ibintu binyuranye, siko ndabigisha za nyigisho za prosperité comme telle, kuko na prosperité nta uzi neza kuri bien défini. Umugabo niko ndababwira yuko Dawidi yavuze ngo mba narihebuye. Amen. Iyo ntizera kuzobona kugirirwa neza yari mwijuru mwisi Imana izotugirira neza. Amen. Yesu nashi. Rero nagomba ndabereke ko abantu mwe abantu bariko barasigura igituma byabananiye, barabisiguza ibihe, barabisiguza ibintu kanaka, ariko turaza kuraba muri Bibiliya ko hari abandi bantu babaye mu bihe bigoye ariko Imana irabagirira neza. Sishobora kwimvira abantu nka Daniel bari nyambukira mu gihugu menga sici wabo, menga nta jambo bafise, basenga Imana abantu batemera, ariko Imana kuko bayubashe Imana irabaduza. Amen. Umuntu yitwa Yosefu baramutaye, ariko ibyo ntibyatangira umugambi w'Imana. Nagomba ndakuremesha ndaguhumuriza.
les circonstances ntizizotangira umugambi w'Imana. Yesu ashimwe.